murazi yuko umukuru w'igihugu amaze imisi ahimiriza abene gihugu kuja mu makoperative, natwe rero ntitwashimiye ko dusigara inyuma, twaciye dufata iya mbere kugira ngo natwe tuje hamwe nk'abene gisagara turabe ingene twokorera mu makoperative dutezanye imbere, kugira ngo ejo canke hirya ejo leta izoze kudufasha isanga turi kumwe. Nico gituma Cooperative Sangwe Le Citadin ku rwego rwa meri nayone iduhimiriza na twebwe ku mitumba gukora tugashira ingufu hamwe kugira ngo tugire ico dushitseko. Rero uno munsi turamutse muri quartier yacu ya Muramvya muri zone Kinama commune Ntahangwa, turamutse duha imfashanyo abana b'amashuri. Murabona ko amashuri yimirije, hasigaye igihe gito kugira ngo amashuri atangure. Twashimye rero gufata iyo mugambi kugira ngo abana bacu muri nga quartier Muramvya tushobore kugira ico dufashije hirya ejo nabo baje ku mashuri. Cyane cyane twahaye abana batishoboye. Abo bana batishoboye rero bashobora no guheba amashuri kubera gakaye. Iyi koperative yacu twaracyumvire, turabona ko ari umugambi twoherako kugira ngo abo bana ntibahebe ishuri ari bo kazoza kejo. Ahanini novuga yuko iki gikorwa kiri muri koperative, ni igikorwa cyazo ki muri koperative, hama nkuko nyene navuze yuko abari jonjeje projet, tukaba dufise novuga yuko ushaka kwita mu gifaransa mu membre sympathiza muri koperative, nawe akaba nari ngari mu mahanga, akaba yitwa Aniseti Ndikumana, niwe yashoboye nawe nyine gufasha koperative kugira ishike ku bana batishoboye mu kubaronsa amakaye. Uyu mugambi twabakiriye neza gose, bagitangura kutumenyesha twarabari ati ico gikorwa muri murakora ni gikorwa ciza, ndumva ko ari gikorwa cyo gukura bene wanyu mu mabarabara, bivanya n'ingiri musanzwe muzi yuko muri quartier Muramvya irimwo abantu benshi ataco bafise ntaho nikora, nabo umwe n'ubundi ashaka kuvuga ati reka tuze gushigikira bene wacu. Ni kuri wari umugambi mwiza gose. Sinico gusa, twashoboye no kuronka ibifungurwa bikeyi kugira ngo ku mutumba wacu turabe abo batamakazi, abatama, abapfakazi badafise ico bafungura kugira ngo nabo tubasahirize. Twatanze ibifungurwa bikeyi kuri abo bantu kugira ngo nabone babone yuko uko biri kose hari abantu bagiye hamwe kandi babiyumvirako. Akamaro ni kanini gose kubera uyu mutumba wacu wa quartier Muramvya usanzwe ufise abantu benshi bize, abandi bari mu mahanga. Iki gikorwa rero ni kibere isomo n'abandi bari mu mahanga kugira umwe wese iyari ashobore kwibuka bene wabo basize ngaho muri quartier, bashobore kubafasha no kubashigikira. Ahanini uwo mugambi novuga yuko so wakera cyane novuga yuko tuba tumaze nk'ukwezi kumwe dutanguye gukora, hama ivyo rero bikaba biri mu migambi y'iwacu gufasha abantu batishoboye kugira turabe yuko nabo nyene borema ko bafise ababashigikiye. Ahubwo si kubandanya gusa nyarwa tuzonaruhishirizaho batweze uko ko turi kumwe nabo, ko turi kazoza kejo. Ndabashimira kandi ndababwira ati nibakomeze no mwaka uza baze batwiyumvire nkuko babigize. Nanje nico no kuyemeza nuko nanje ninagira mu bigero ntoja muri abo bamambre nkanje nkaja muri yo Association Sangwe Le Citadin quartier Muramvya, dufashanye kubaka quartier yacu dufatanye monde. Cooperative Sangwe Le Citadin quartier Muramvya twagerageje ahanini gukorera muri quartier, mugabo nkuko twabivuze ndukeneye ko tuzogarukira muri quartier gusa, tugahimiriza n'abandi bose kuraba ingene bokorera hamwe mu makoperative kugira ngo ku mitumba yabo iterambere vy'ukuri riboneke. Gutyo hagati yacu twongere dufashanye.